Brooklyn Show. Hello fellow and followers, ndabaramutsa ni coach JP. Nizereye kumeze neza aho muri hose bivanye n'amasaha n'ikibanza. Ariko nshaka kuvugisha abavyeyi baje muri ibi bihugu by'abazungu. Mwicara hasi tuganire. Murabizi neza ko nta muhinga wo kurera, baravuga ngo harera Imana. Umwana urashobora kumurera neza ariko hariho imyaka nawe agenda arashira ku ivyiwiwe bivanye n'ivyo araba muri aya TV aya matelefone bikongera bikavana n'abagenzi we kandi bafata ikibanza kinini cyane. Hari igihe rero bishobora kuzana ico navuga ni crash baga crashing. Hari umwana nahaye interview la fois passée ko ari muri law school, niwe rero yavuga ko harimo na animosité quelque part. Hari igihe twe tutabitahura kubera tutakuriye hano, dufise ingene twarezwe, hari ibyo twarezwemwo neza n'ibindi nabi. Hari igihe bigora kabisa. Abo ngaha n'abafise iyindi ndero, iyindi nayo nyene idasa n'iwacu. Rero nagomba tuyaga ama etape kugira umuntu wese ashobore kwisitiwa no kwitahura ati mbega haturihe. Ama etape rero ni atatu mu kurera abana bacu hano. Na atatu ameze gute? Uyu mwana avutse gushika kuri 12 ans mu mategeko y'ibi bihugu, uwo mwana abari iwawe, abari umwana wawe mu nzu. No kuvuga ko ntashobora kuja wenyene, ntashobora guhagarara wenyene, ategezwa kuba ari kumwe n'umuntu akuze. Ivyo nuko biri. Hanyuma iyo umwana ashoboye kwerekana yuko amerewe nabi, ari abused, akabivuga, inzego zirakwirukako kabisa. Aho nta nkeka. Nayo bari fise imyaka 5 hakagira ikintu babona, kandi ukibonye wese ashobora kuguhamagarira abantu. Natwe murezi ko dukunda gukubita, dukunda gukara. Hari igihe rero bigorana ingene ubyifatamo. Kandi muri iyo myaka niyo umwana umuha indero yiwawe kuko abari mu minwe yawe. Umwana amaze kugeza imyaka 12 rero ni ibintu bice bitangura gufata iyindi nzira. Muti kuki? Tuvuge mfatiye muri Canada haba abantu benshi, aba Iraniye, aba Pakistani, imihingo y'isi yose, kandi nabo bafise imico yabo, kandi nabo tubana muri quartier, tubana mu building. Rero aho umwana asohoka agacitangura guhura n'abana babo, nabo bafise zandero bakuye muhira kandi zidasa. Hagaca haza rero amategeko ya Canada agerageza gushira abantu bose hamwe, mugana nyine akaza agongana na ya mico y'abantu bose aho bava hose. Ntacoroshe. Hanyuma rero uwo mwana agacitangura kwiga ibintu bishasha kuko arafise dura yo kuja kuri boutique, arafise dura yo kuja kuri mall, arafise dura yo kuja gukina hanze n'abandi bana n'ahata muntu abari iruhande. Urumva abayaronse uruhusha rutangwa n'amategeko bwo kuja hanze uko ashatse. Iyo mwavyumvikanye mukarera ukamurera neza, iyo mwavyumvikanye kabisa ukamurera neza, arashobora kuguma ari iruhande yawe. Mugabo naho nyene birashika yuko ategerezwa kuja gukina n'abandi. Rero acitangura kuraba rero ati mbe muhira bimeze gute. Okay. Kuva kuri imyaka 12 gushika ku myaka 19 rero nukuri yiga ibintu byinshi akuye hanze gusumba abana ashaka ibyo mu nzu, kandi biza gukuramwo uravye neza vya bindi wamuha haraho usanga atangwa kubinegura. Nukuri aho ibintu bigoye. Rero umwana ukastangura atangwe kugumuka, atangwe kuja ashaka, kugira abagenzi ashaka, kumva yuko ivyo uri kuravuga wewe atari ivyo. Hagaca hongera yuko nawe azi internet cyane kuko abayifise mu minwe. Twe natwe n'ibintu twize dukuze usanga biratugoye. Ivyo umuntu ariko araraba ntavyo umenya, ahageze muramwicaranye yibereye nko mu Faransa, yibereye nko muri Amerika, abafise abandi bavyeyi yaninye ico cyashaca cakironka ChatGPT kibazo cyose afise nta kibaza wewe. Nukuri biragoye. Hanyuma mugere mudashoboye gupangana neza ngaho, umwana aca kuri ibyo yigombeye kabisa.
kandi benshi turahagirira ibibazo ngaho. Iyo rero umwana amaze kugira imyaka 19 kandundura ibigeze mwamuhejeje, ashobora kwimuka akava iwawe akaja ahandi akora ivyo ashatse. Ashobora kukubwira ati wewe ibintu twahora dukorana birarangiye, kandi n'imbere y'amategeko nuko nyene, hagize ikiba bahamagara we ntibahamagara wewe. Ni ukuvuga ko iyo rero mutigeze mugira relation nziza ngo imere neza biba bigoye. Ikiganiro nagomvye gukora kuva kera nama nanabivuze, ariko reka tubivuge uno munsi uko nyene. Iyo rero umwana mushobora kumvikana, abana bo ngaha bafise indero isumba n'iyabiwacu mu gihe babaye abantu batonze, kuko aba yarinze byinshi. Iyo rero bitameze gutyo, naho aba ari ikindi kintu ndakurahiye aba ari hejuru novuga nti mu bube gito cyangwa mu busazi. Hari abandi bari hagati bahindagura byo bavyiza, biba ari vyiza kabisa. Rero ifo kumenya ama etape, tukamenya ngene tuyigenzaho. 0 à 12 ans umwana bari gwawe kabisa, ivyo umuha nivyo azokoresha kuva kuri 12 ans gushika kuri 19. Kuva kuri 19 mwamuhejeje, mwamuhejeje niyo hakenewe imfashanyo niwe bayiha, ibintu byose abari kwa docteur winjira aguhaye uruhusha. Rero twumve yuko ayo ma etape 3 akomeye cyane mu kurera abana, tumenye ingene tuvyifatamwe. Murakoze cyane kunyumviriza, partager, commenter, nimubwire mwe uko muvyibaza. Je mbona dukwiye kwiga, ahubwo abavyeyi tukiga, tukaja hamwe tukiga kugira twiga ingene ayo ma etape tuyacishamwo abana natwe tuyacamwe. Murakoze rero naho utaha. Coach JP.